uko umwaka utashe umugwi w'abahinga mu vyo guharura amahera mu Burundi uratunganya inama. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe ry'abahinga bo guharura ivy'amahera mu Burundi O.P.C mu majambo make ryatunganije kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda Kigarama 2024 ngaho i Bujumbura kiganiro kubamenyesha makuru mu kuguruza ivyo birori bizobera ngaho i Bujumbura guhera igenekerezo rya 11 gushika rya 13 Kigarama mwaka w'2024. Iryo shirahamwe rero ngo riri mu yandi mashirahamwe yo mu karere ka Afrika ajanye no guharura amahera. Akabijya rero ngo kuva igenekerezo rya 6 Kigarama 2024 riherutse kwemererwa kwinjira mu ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivyo guharura amahera ariryo bita O.P.C. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe O.P.C mu Burundi Dr. Yaremewe aravuga akarusho ku Burundi. Itariki 6 zo kw'icumi na rimwe tutaremerwa muri FAC nta mu expert wo mu Burundi bemera. Ivyo birazwe nabo bandi baza bava muri ivyo bihugu vyemewe na FAC. Utava muri ico gihugu ntibashobora kukwemerera. Ko babazi bati wavyizehe wavyigiye gute na certitude bihari. Rero kuva ubu noshaka ndabibabwira kuva ubu turashobora kwemerwa abandi bahiga bose. Turashobora kwemerwa nk'abandi bahonga bose. Tukaja guhiganwa n'abandi kubera babazi bati nababwiye ingene kugira ngo winjire mu mwuga wacu tubanza kuraba iyo wize n'ivyo wize. Ntidushobora kugukura babonye wemerera abantu batafise ubwo buhinga ordre wanyu barayifuta canke ntibayemerera. Kuko ikintu ca mbere baraba ingene abinjiye muri ubwo mwuga wanyu bize n'amadiplome barose. Ndashaka ndababwire yuko kuwa gatanu muri imisi tuzotanga amadiplome CPA ukuvuga ni expertise comptable abantu barenga 300. Iyo utayifise ntibashobora gukora. Iyo diplome twigishijwe n'abakenya twaforomye abarundi utayifise dushobora kuja mugabo rero twarayirose n'abarundi barayirose. Iyo rero ni impamya bushobozi yerekana yuko twamaze kuja ku kwego kandi iyo yatumye banatwemerera kubera twigishijwe n'abakenya n'ubu ntaho uzosubira kwigira mu mwuga atawuronse. Ico gihe rero byarumvikana ko badashobora kutwemerera kuko nitwari bwuje muri urwo rugego. Aravuga akarusho ku Burundi ngo kubona iryo shirahamwe y'abahinga mu vyo guharura amahera mu Burundi byarinjiye mu mashirahamwe atandukanye yo mu karere ka Afrika ndetse no muri indi shirahamwe iraba ivyo yo kwisi yose. Dr. Yaremewe aravunira kagohe abo bose bigira abahinga mu vyo guharura amahera ariko batabifitiye ubushobozi ko baca kubiri n'amategeko abigenga kandi bashobora guhanwa nayo mategeko nyene.